ku nyigisho twarose zatunezereye rwose. Icyo twashimye ku mwarimu wacu yaradufashe neza, twaratondeye igihe nawe atondera igihe. Ntiyigeze atwereka, yatwigishije mu mategeko, ntiyigeze atwereka ko adukangaguye canke twebwe ngo tumugore. Ibyo twarabaye turabishima. Tugaca twongera tugashima ubumenyi yatwongerereje. Yaratwongerereje ubumenyi gushika yaho twahora dukora ibintu biri mu mafuti, mugabo gushika uno munsi tugiye kuja ku murongo. Twahora tuzi ibintu byo kudandaza, mugabo ntitwari bwabitahure. Twasanze ko ushobora kuba ufise amafaranga wadandaje yose waranguje, wayaranguje ukamenya ingene utegerezwa gutora, ukabanza guharura ibintu byose byagiye biravamo kugira ubone amafaranga yungutse. Nico twategereye kandi cyadushimishije, ubu tugiye kubikora neza. Icyo nsaba ko botwongereza ubumenyi ku bintu bijyanye no kuzuza amafishi, kuko benshi twabikora mu bintu tutategera neza, ariko nk'ubu bishyitse bakabitwongerereza, bakatwongerereza ubwo bumenyi, twobitunganya neza atakosa badutoye. Jewe banyita Kandato Aline ku mutumba wa Gasuru. Nari maze iminsi 3 nkurikirana inyigisho mu mugambi Twiyunge. Inyigisho nazitahuye, twazihawe n'umwigisha adashavura, aguma twenga, dukoze gutahura. Rero muri byinshi natahuye, batwigishije uko nasanze niyumvira imigambi mu mutwe ikaba myinshi, nkabura ukuntu mpitamo umugambi nokora muri iyo myinshi niyumvira. Rero batwigishije yuko mu guhitamo umugambi ubanza gutondesha ivyiyumviro by'imigambi yawe ufise mu mutwe, uhereye ku mugambi wumva ushoboye gukora kandi ukunze. Ubanza gutondesha kwanza imigambi yawe wiyumvira mu mutwe, hanyuma uje kuyitondesha ugahera kuwukunze, ukongera ukiha n'amanota. Hama rero ugacitamwo umugambi, ukuyemwo umugambi uri musi y'amanota 10. Rero ico nosaba Twiyunge iyo projet nuko yotwama hafi, bakadufata mu mugongo, bakaduha inyigisho nyinshi kugira ngo kumbe natwe dushobore kwiteza imbere mu migwi turongoye. Nitwa Muyimpundu Joseline, nkaba ndi perezida w'ishirahamwe rishigikirana iterambere. Nakurikiranye inyigisho, ivyo nashoboye gutahura, natahuye ubwa mbere kwitunganiriza imigambi no kumenya umugambi ico ari cyo. Nanashoboye no kumenya abantu bashoboye kwitunganiriza imigambi uko baba bameze. Muri make kare nk'icyo nashoboye kunguka, ntitwari tuzi umugambi ico ari cyo, ntitwari tuzi no kumenya kuwitunganiriza. Icyo twabonye ku mwigisha ni uko yashoboye kubahiriza iciyumviro c'umwe wese, kandi yarashoboye gusigura cyane bihagije. Yigishije nyene ubumenyi twamubonye ko bwari buhagije, kandi yarashobora no kubahiriza umwanya. Yabakereye yuko yoshobora kongereza inyigisho kugira tuze turiga hafi na hafi, kugira tuze turaha ubumenyi natwe bajya kuba twasinzira. Nitwa Bukuru Beate. Jewe ikintu cyanezereye mu zino nyigisho nuko umwigisha yatwigishije atigeze atwereka umujinya ngo adukangagure ntitadupfagure, bica bituma n'ibyo atwigishije tubitegera cyane rwose kugira ngo tuze tubyigishe abandi. Ishyirahamwe isanzwe ndongoye ni Twiyungunganye rya Gasuru. Ikintu natahuye ni uko namenye ukuntu nzokwitunganiriza imigambi, nkarongera n'akarere noshobora kuyikorera kugira itere imbere, n'ikibanza mbona cyagutse kimeze neza nshobora gushyiraho ikintu kigasohoka ari uko bankunze, nkamenya kuyagisha abantu. Ikindi kintu muco nsaba kare ni uko tugwiriza amanama ya hafi na hafi kugira ngo tuyibagire, ibyo tubone ukuntu mw'ishyirahamwe ry'iwacu usanga abantu bose ari incabwenge, bivuye kw'iyo kere yatuhaye umwanya wo kuza turabonana hafi na hafi twibukanya ibintu tuba twarize. Murakoze.